Abo n'abanyeshure bo kuri Olivia University bariko bakora ibibazo. Abo banyeshure baba amajana biga kuri iyo kaminuza bagizwe hanini n'abarundi hamwe n'abanyamahanga bava mu bihugu bitandukanye nka Côte d'Ivoire hamwe n'ibindi byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Bose baje bakurikira inyigisho zitandukanye na cyane ko babanza kubigisha ururimi rw'icongereza. Olivia University is a university which was accredited 2022, highly recognized by the government of Burundi. Olivia University offers 6 faculties. These 6 faculties include the Faculty of Computer, the Faculty of Engineering Technology, the Faculty of Health Sciences, which incorporate medicine, surgery. It also offers the Faculty of Management and Social Sciences. Uretse ko biga ibijanye no gucukura ubutare bariga n'ivyerekeye imiti ibituma bagira kabijya mu tundi twishbarusha izindi kaminuza zo mu Burundi. Umeyor Chukwebuka Emmanuel arongoye igisata kijanye n'imiti aratubwira ingene bariko baritegura umwaka mushasha. We have finished the review of the curriculum, so we are looking at implementing it in the upcoming new session that will be starting by next month, that is September. So presently the students are writing their continuous assessment. So when they complete that, we're going into the marking and grading of their scripts. Then after that, we're going into designing how the upcoming session is going to run. So for now, we are making all preparations to make sure that everything starts off on a very good note from next month. Kesia Kubwarugira yabaye wa kabiri muri Miss Burundi ngo yemeye guheba kaminuza yatanguriye ko ahitamo kuja kuri Olivia kuko ariho honyene hari ico gisata yashaka kwiga mu congereza. Moi, j'ai commencé au mois d'octobre, c'était l'année 2023. Ce qui m'a poussée à venir, c'était que je cherchais à étudier dans une université anglophone et je voulais particulièrement faire la génie civile. Mais malheureusement, donc, les autres universités anglophones ici, ils n'avaient pas donc ce département de génie civil. Donc au départ, j'avais commencé à une autre université, mais quand j'ai appris qu'à Olivia, ils avaient génie civil, donc j'ai directement changé et je suis venue étudier ici. Ici à Olivia, je dirais qu'il y a beaucoup de bénéfices. Bon, j'aimerais d'abord commencer par un truc que j'ai trouvé quand même particulier, c'est le fait que c'est une université internationale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de régions différentes, que ce soit les étudiants, mais aussi les professeurs. Don Igor Maniradukunda nawe rikakurikirana ivy'amagara y'abantu vyerekeye kuvura mu kubaga yamenyesheje ko bafise amahirwe yo gushira mu ngiro ivyo biga. Mu vyigwa vyo kubaga turategezwa kwiga d'abord umubiri kumeze kusanzwe umeze, ivyo anatomy niko bayita anatomy, hanyuma kugira tuzo ingene ubaga umuntu biva ko wiza anatomy. Rero anatomy niyo turiko turiga ubu, nayo mu kuyiga nayo nyene dukoresha buhinga kugira ivyo twize mu ishure ntitubimenya gusa kuri tableau, ariko twabona ingene structure y'ikintu cyaje uruhande rw'umubiri rwo rwose ko ruba rumeze. Hari ibikoresho dukoresha, hari ivyo bita virtual reality dukoresha zanzu dukoresha, yego tugeza kuraba muri 3 dimensions iko vite uruhande rwari rwose rw'umubiri. Sabrina Amid Sharif ari Kaminuza mu bushakashatsi bw'ubuhinga bwa none avuga ko yahakuye akajya ko kuja mu mahiganwa atandukanye. I started it in 2023 in January. We are the first promotions of this beautiful university, and the reason of why I chose this university is that first it's an English university, and secondly it's because we have very great professors and teachers that teach us in very efficient conditions. I've gained a lot. Firstly, I have got the opportunity to participate in different competitions. For example, we did it was a course, an intensive course in IoT, Internet of Things. I also got the opportunity to represent the school with my team at IFB, Institut Français du Burundi, where we presented a very big project. Kaminuza Olivia iriko irakira abanyeshure bashasha biyandikisha kugira baze batangure mu kwezi kuza kw'icenda. Mwomenya ko nabifuza kwiga bararayo batekanirije ivyumba bimeze neza kuko nubu harabasanzwe bari muri ubwo buraro.